bijya biti dukoresha ngaha bubikwa sukuburanirwa niturabifise nitubikoresha. Hanyuma abantu bashaka kubaka ibintu canke bavyubake nabi nkumaka ngo bavyoke nkabanaka, umwe wese inkezi ikera ubwo bireha. Narabwiye mu biganiro biheze biti iyo mu vy'iterambere iyo ikintu gishikiriwe kirizana, nk'ubu murabona muti ntimurabona ivyo guterura ibeto ngaha ko tubetona n'idari iri ku nivo y'indwi n'amaboko nk'uku. Fata amazu rero yubatswe muri ubwo buryo yose iyo abarundi bayareka kuyubaka ngo maka bateruze ibeto na za mashini ya magri zanzege, umva tuba tukiri hehe? Iyo abarundi bamaze indaka 40 batariko barubaka ivyo bashoboye barindiriye ko bazoronka amagri akwiye amashantiye yose kujya bigenda nk'Nairobi cane canke mu bindi bihugu biko biratera imbere, tuba tukirihe? Mugabo abarundi bataye bati naho tudafise ibiko dufise ibiti tukadufise amende every kwiye, reka imisoro yacu zaturi ibeto idugana wi Dar es Salaam canke wahe canke ufise giringa aradugana beto nawe ukayidugana mwese mukaronka inzu. Simvuze ko karite ibisa mugabo inkezi kera ubwo bireha, iterambere iyo hageze ririzana. Hazogera igihe ibujumbura usanga amakate yose yuzuye amagri, yuzuye imiduga ikora amabeto amakate yose, ko iterambere ririzana bivuye kuri pouvoir d'achat, kuri PIB yaduze. Nta muntu aforosa murakora hanyuma ibintu birizana. Turi kumwe murumva rero ko inkezi kera ubwo bireha. Ni nk'imwe twavuga ati imuri ko muri bakamazu ubakaho mungana, nuze kuraba nk'inzu pedeja bamwo nawe ucuvuga ngo ndayibemo, ubaka inzu mungana. Nuvuge ngo urumva ngo abandi ngo borora ngo inka, ngo jewe ngo reka ndondera amahera ngo ndorora inka, hera kunkuru kwabo. Namaze kubona imiryango BMBC dukora. Turafise amateri akora imiryango, turafise societe ikora imiryango y'imbaho kandi zo mu biti. Imiryango niyo dushira ku mazu y'abantu twubakira amazu, bagura amazu muri BMBC niyo miryango basanga. Imiryango yo mu giti ishobora kumara n'imyaka amajana iri ku nzu y'umuntu. Ari mugani bavuga mu Gifaransa ngo tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tukuvuga iki? Hariho rero impande y'iyo miryango twe dukora nk'iyi mubona impande yanje, impande y'iyi miryango dukora yo mu biti hari indi miryango iri importe iva mu Bushinwa, iva muri Aziya, iva mu Buhindi, iva muri Turki. Imiryango iri importe kubera iyo miryango ikorwa n'amamashini, ikorwa na technology tutarashikira novuga ngahi wacu, kandi ikorwa mu bikoresho novuga tutanakeneye kuko twege dufise ibyo dukoresha bikomeye bibaho. Usanga iturusha gukayangana, natwe twege ntibayoroshe mugabo usanga ikintu cyakorewe mu ruganda kitameze nk'ibyo dukora mu nganda zigendeka ziwacu ziri no kwitarfizanare tuvanga ivyuma n'amaboko. Rero n'umunsi ngomba kubabwira ikintu bita le bois, igiti mu bisanzwe mu bihugu bimwe bivamwo zijya mbaho ijya miryango nta n'ibiti usanga bafise nk'uko iwacu. Naco gituma baca bagerageza gukoresha amadeshe nimara zijya ijya miryango na burya bubati nk'iyo gishaje kikaja kwa amazi ubona ko hari genzo zo bica bipasagurika. Ubwize guki indani usanga hari ibintu umenga ni biagromere, babiti biagromere d'ailleurs ni n'amagromere nyene, ni biagromere bafata amadeshe mu atelier bagakora nk'imiryango. Hari ubwoko bwishi ama triplex ama forme kari, hari ubwoko bwishi n'aya magromere rero baca bashirako akagarnisage inyuma gusa muramuyibona ibi importe. Iyo miryango rero nshaka kubivuga ko kubera iki twege turakora imiryango taille sur mesure, tugapima inzu tukayipima hiri tukagira design y'umuryango uhuye na nyahanga mu giti ca qualité bois d'origine locale, kuburyo abantu bose bavuga bati wa nk'umu diaspora akora gutya akavuga ati akumumenga ni icuma kubera ko ni giti. N'umuryango ni wahuya upuriza irangi washira kwa mushaka, n'umuryango ni washaka guhindura irangi uzoca uhindura uko ushaka. Ni produit ni première qualité muri make. Rero nshaka kubabwira iki, iyi miryango dukora muri BMBC ubati bw'ibikoni dukora so kuburanirwa, munyumvirize neza, so kuburanirwa kiretse abakiriya bamwe bacu kubera batacyahora nka twebwe batubwira kwakorera amayandi mapano tuyikora kubera ari myiza. Ubwa mbere ibintu bikoze mu bintu naturel tubikora kubera mu biti ari naturel, resistant, durable, adaptable. Nuvuga ikiri kintu kiramba kubera kiri adaptable, washaka guhindura irangi igihe ushaka, woja no kidemonta cameliora hamwe ubikeneye kubera ni bois, ni naturel. Turi kumwe rero
ijya miryango dukora burya batigo mu bikoni dukora burya batigo masaro dukora ntimuze mugire ngo twebwe ngo nikaje taronka bijya by'iburaya ngo byo mu Bushinwa oya ni kubera tubifise dufise ibiti dukoramo iterambere ryatera imbere nga mu Burundi tukubaka ibisagara binini kurutaha ibiti bizokena abantu basigare bakora nka bijyanye mubona dukora mu Bushinwa bajya abashinwa bakora bijya bintu by'imiryango mubona imeze kujya kubera bafurundisa isi yose ntibokora karite nk'izi ziwacu dukora muri BMBC ngo baronke iyo babikura mu byumve rero mu tahure neza hanyuma twe nk'ubu umukiriya ashobora kuza avuga ati kijya gikora impagisize nabi kingirire shokora turatugihinduye bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe nayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. We bakiguze mushino wagihindura hanyuma ashaka kuza haci imyaka 5 hagira akantu kanyagara muri nyamuryango nk'ipata ikanyagara ncyankuramo nkashubiza muri shasha bikaguma kwakunda mugabo nk'ibiri importe urumva ntibikunda ko babirepara sasuize sasojete mu myaka 5-10 ukabo guza ibindi bintu kumva so neme pa economique kurigero runaka ntibiramba simvuze ngo tubikoresha turabikoresha mugabo ntibisumba ibyo kandi dukoresha mu bintu naturel. Hanyuma urumva namwe ibintu by'ibikoresho ntibaraba ukuntu gisa bara ibintu byinshi bigeta amabodi kongo n'ibindi nkoramva ko bizimvye nk'izahabu kubera ni ibintu naturel. Si n'umuntu wese yovyugaza nk'ijya miryango twe twugaza muri BMBC sabashimwa benshi boyikoresha kuko wihaye kubishiramo ntiwobica ni ibintu usanga ari bifite agaciro kanini. Namwe ngakubera mu byujuje mu camuvuga muti yabakoresha bijya byo mu Bushinwa. Rero umva ndabakebuye kucekera imiryango ububati nuko biba bimeze. Ubu ngo ndabwira naho ikijanye n'ibikwa mwana turakoresha ibikwa amagardefu ibikwa vy'ibiti vy'imbaho kaza abantu bose baraje ngo BMBC ngo nikingiranga ibidukikije ngo BMBC ngo mwaka amazungu koresha ivyuma n'umusinga ndabisha kwico kintu ndiko ndabwira icyo ibyo kutaba abantu hambira kaje ibyo ukakimuhana kazi imvura ihise. Bwa mbere mutahure ibintu mu buryo bwagutse nk'umuntu amaje kuja Dubai yubagiye muri Sudani canke akaja muri Algeria canke akaja muri Maroc canke akaja muri Arabia canke muri Oman mu Bugaragwa bajya bo kubakisha ibiti babikuye bajya abantu wewe bababwira ati kora ibikwa by'ibiti ubikura he bijya dushinga nivyo dukika bajya abantu ubikura he kubera iki ivy'ibikwa ntibabikoresha kubera iki navyo bafise ibiti natwe bijya biti by'ibba by'iwabo bijya vyuma byo bakoresha nonga hatira bikoresha ibika by'ivyuma marabona amashante biriko mugabo hake ntavyo dufise arezime sesa umwe wese akoresha icafise mu byerekeye kubaho nimba twenga bitungwa n'ibijumu n'umuceri hari abatungwa n'imikate nyinshi hari abantu batabijumbu bazi canke babize nka Rix hari anatavuka bazi kubera ari mu Bugaragwa canke bayikomanda ari bibirirwa no mu bisagara. Muragiva rero mu byo kijiterambere byo kubaka twe muri turafise ibiti imvura iragwa umuntu ashaka kuvuga ati ko ngize societe yubaka jewe BMBC ngo mashinge ferme ngo mando nsaberete gitara 100 zo gutoteramwe ibiti nzoza ndakatamwe ibikwa mu myaka 10 bigakunda
buryo nimagenda mu misozi myinshi kubera ibyo kubaka byateye imbere ibishoro bikaba bikenewe cyane mu byo kubaka mudusanga mu misozi myinshi nuko abantu benshi babivuga batabangana na jewe baba bakiri bato ufite imyaka 39 40 35 yarabibonye arazi ko kera imisozi asanga ari ndimo ari ubunyovu buri kwishinge mu Burundi mugabo aho ibyo kubakira bitereye imbere ibisagara bikaguka abantu bakenera amakara menshi amakara menshi bakenera ibiti byinshi byo kubakisha aho hari ishinge keshi bashize ibiti by'imikatusi kugira ngo bazarabigurisha ku bantu baza kwishora Bujumbura canke mu bisagara za Gitega canke za Ngozi canke za Rumonge bavyubakishe amazu no kuvuga iki twege mu Burundi ivyo dukoresha birahari turashobora no kubigwiza mugabo nta mahinguriro dufise ashongesha amabuye ngo akuremwo ivyuma byo gukora bijya bikwamwege mubona usanga rero ivyo bisaba kugira ngo dukoreshe bikaba vy'ivyuma saba rundi benshi bo bironka nitwosubira kubaka ni nk'aho mutubwiye muti hagarika kubaka amazu menshi biko murubaka muze murindire umwaka igihugu kizoshongesha ubutare bwavyo kironke ivyuma vya karite bikorere iki bikorere amashafodage mu bijanye no kubaka iterambere mujye no kubaka igihugu nta masanti majamo ubwiye abarundi ngo kubera yuko aba Emirati canke aba Saudiye canke aba Faransa bakoresha ibiti cyane cyane abanyamerika baza murindire mugire ubudatahura ibintu by'ukuntu bubaka igihugu ubakandi udatahura ko ibihugu atari bimwe ntidukeneye kuba nk'abantu badafise ibiti badafise imbaho umwe wese akoresha ico afise mwumvise rero ko bajya vango ngo duhonye ibidukikije duko turakoresha ngo ibikoka by'ibiti ngo nimbaho nyinshi yabazi ariko aravuga igihugu gishaka kubaho ushaka guhagarika ubuzima kumaka ngo kibaho nk'ikindi gihugu aba engineer mu ntidushaka guhagarika abubatsi bo ngaha ivyo dukora kumaka ngo turonke ubushobozi ngo bwabariya nico gituma mubona aho mu Burundi ivyo gukoresha amatafari byateye imbere cyane aya yibumba kwa dufise ivuri iva mwibumba ukazamva umuntu akabwira ngo je ngunze yanje ngomaka ngo bloke sima kwera muvuga ivyo mutazi mwe muri abafundi aho no kutubaza uzamva abantu bako barandika no kumbuga ngo urumva ngo bakwiye kugabanura ngo ahantu ngo kuntu ngo babakisha ngo amatafari ngo vraiment wakubakisha ngo bloke sima ariko bloke sima ntigergira karite n'itafari brique naturelle ibemi ibumba giza ni iramba nigira uruhome ruri solide ruri protective irusha gukingira kubera iki nko mu Burundi badakoresha amatafari menshi y'amasima bwa mbere siragi ry'abakoroni abakoroni ngaha mu Burundi baturaze ibyo gukoresha amatafari y'ibumba kubera bo abajya bazungu bo bahababuka baravye ibishoboka mu Burundi basanga tubafise ibumba bashabwa ati mukoresha ivyo nyene mugabo ugiye nk'ababirigi usanga Kinshasa muri Kongo sivyo bakoresha amabloke sima sindi ko muvyumva bona ababirigi bakoroneje Kongo bakoroniza n'u Burundi Kinshasa bashizeyo iragi ryuko abantu bubaka mu bloke sima nivyo bakoresha Kinshasa mugabo mu Burundi badusigira iragi ryo koresha iki amatafari kwera azungu baraciye ubwenge barize barabati mu Burundi byoshoboka ku bantu benshi n'amatafari nta masimantere dufiseho nta sima producer n'ubundi nkata du producer marayibona nibi nabiriya reka reba bakoreshe ibihari kandi bifise kayite nziza nkari rya tafari mubona bijya bomba mutoyi hari ibiho gutorica kuko ijya ni qualité supérieure izizimu abumbwa n'imashini agatuga n'imashini ijya ni produit d'orix si kintu umuntu wese ashaka kuhafodinga mugabo kwera mwege mwibaza ko ibintu handi bakoresha bya qualité mumva ngo bloke sima ngo yimpa ngo se ushaka gukoresha iki irafise agaciro bloke sima nko kunyarutsa kubaka kuba ibintu byoremuruka gusunda amatafari asanzwe impome n'ibindi mugabo nisumbya qualité resistance na durabilité ikintu cyo mwitafari y'ibumba sivyo ntimuze maratambira akajere gukoresha inzugi zikoreye mu Burundi iyo ziba zigurishwa i Dubai ari muri bois ya vrai nta muntu yozica byanzu dukoresha ngaha ayo dushikanye mu Bushinwa nta muntu yozica kuko ni naturel bijya biti dukoresha ngaha mu bikwa sukuburanirwa ni turabifise ni tubikoresha hanyuma abantu bashaka kubaka ibintu canke bavyubake nabi ngomaka ngo bavyoke nkabanaka umwe wese inkezi ikera ubwo bireya narabwiye mu biganiro biheze biti iyo mu vyiterambere iyo ikintu gishikiriwe kirizana nko murabona muti murabona ivyo guterura ibeto ngaha ko tubetona ni dali iri ku nivo yindwi n'amaboko nkuko fata amazu rero yubatswe muri ubwo buryo yose iyo abarundi bayareka kuyubaka ngomaka bateruze ibeto na za mashini ya magri zanzege umva tuba tukiri hehe iyo abarundi bamaze indaka 40 batariko barubaka ivyo bashoboye barindiriye ko bazoronka amagri akwiye amashantiye yose kujya bigenda nk'Nairobi cyane canke mu bindi bihugu biko biratera imbere tuba tukirihe mugabo abarundi bataye bati naho tudafise ibiko dufise ibiti
tukaba dufise main d'œuvre ikwiye. Reka imisoro yacu izaturi beto idugana. Wi Dar es Salaam cyangwa he cyangwa ufise giri ngaha aradugana beto nawe ukayidugana mu gwese mukaronka inzu. Simvuze ko karite ibisa mugabo inkezi kera ubwo bireha iterambere iyo hageze ririzana hazogera igihe ibujumbura usanga amakate yose yuzuye amagri yuzuye imiduga ikora amabeto amakate yose kw'iterambere ririzana bivuye kuri pouvoir d'achat kuri PIB yaduze nta muntu aforsa murakora hanyuma ibintu birizana turi kumwe murumva rero ko inkezi kera ubwo bireha ni nk'imwe twavuga ati imuriko muri bakamazu ubakaho mungana nuze kuraba nk'inzu pedeja bamwo nawe ucuvuga ngo ndayibemo ubaka inzu mungana nuvuge ngo urumva ngo abandi ngo borora ngo inka ngo jewe ngo reka ndondera amahera ngo ndorora inka hera kunkuru kwabo ajya inyama nawe ujya inyama ashora inka nawe ushora ukwavu umwe agure imoto nawe ugure ikinga ubuzima rero bwo kwipima ku bandi bantu nguma ndabigisha ko butabereye ubuzima bwo kwipima ku bandi bantu butabereye ndabinginze rero mutahure ko kuba ibintu twe dukora ngaha mu Burundi bitameze nk'ivyo abandi bantu bakora ntibisubira ko twege ivy'iwacu ataco bimaze oya bisigura yuko twege twahisemo kubaho uko dushoboye uko tuvyumva uko dushoboye murakoze mugira ibihe vyiza.